Je voudrais nagomba kubaha imitwaro. Murazi ko ni agace ka nyuma k'ibarabara k'inzira, akantu ka nyuma iyo tumaze kuvuga twavuze ejo no muri kino gitondo twabisubiyemo. Iri ni ijambo rya nyuma ry'Imana, ni igikorwa cya nyuma cy'Imana, ni ubutumwa bwa nyuma, ni igihe cya nyuma, n'ibihe bya nyuma. Ibintu byose biriko biragenda ku mpera, ukugaruka k'umwami kuri hagufi. Mu gihe abaririmbyi baririmba à l'autre côté de la rive, j'ai ku ruhande nous allons chanter de l'autre côté avec des arcs et nous allons louer notre Seigneur pour la grâce tuzoririmba gutyo kubw'ubuntu n'ubwiza umwami yaduhaye. Sur terre, ku isi indirimbo zizohagarara, uguhimbaza bizohagarara, ariko bizoba mu bwiza. Mu bwiza niho turirimbira twese hamwe dushimira umwami. Nari natanze iki kintu kuno muhingamo ko mwene data Ewald yavuga ngo umugwanizi azoshiburirwa hasi igihe ishengero rizozamuka. Sinifuje yuko noreka ikibazo kitagira inyishu. Nagomba gusoma mu guhishurwa Yohana 12 umurongo w'indwi. Est précipité sur terre après que l'église Satani umurezi wa bene data aterwa hasi igihe ishengero ridugijwe. Igihe ishengero ridugijwe, Satani aca ashiburirwa hasi ku isi, maze agaca yinjira muri Antikristo, agaca yitwa igikoko. Ni mu butumwa bwiza, imitima iri mw'ibohero. Mu by'ukuri nta nzira ngufi iriho, umuntu aca kugwa mu ihiganwa iyo afashe inzira ngufi. Mwene data Ewald aravuga ngo mu mpera hazobaho agakahe gato, igihe ubutumwa buzovugwa kandi atamuntu azoshobora kwizera. Igihe c'ubuntu kizoba carenganye, kandi dufise uno munsi twizeye yuko igihe c'ubuntu nicahirangira, mw'ico gihe tuzoca tuzamurwa, maze hanyuma Imana izoca ihindukirira ubwoko bwa Isirayeli. Ariko biragaragara hazoba agahe gatoyi cyane aho abantu bazokumva kandi batazoshobora kwizera. Ibyo rero bisa n'ibihuje nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa. Yari yavuze ubutumwa bwiza imyaka myinshi, ararindira ari mu bwato, ariko igihe cyari cyarenze, umuryango wari wamaze kugagwa, kandi imvura ntiyari bwagwe, urubanza ntirwari rwakubite, ariko habayeho agahe kari ngaho. Nicyo kimwe n'uno munsi. Nagomba gusoma ijambo ry'Imana mu byanditswe byera muri Bibiliya. Imbere yuko dusoma muri broshire, turasoma ubwa mbere mu byahishwe Yohana 22, hanyuma turaja mu Baroma umurongo wa 6. Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa nayo ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Ati kandi ndaza vuba, hahigwa witondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Ni jewe Yohana numvise ayo majambo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ivyo, ngira ndamusenge.
Mais il me dit, garde-toi. arambarira atoya sigaho ndi umugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwitondera amajambo y'iki gitabo Imana aba ariyo usenga. Kandi arambarira ati ntumatanishe ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana yo muri iki gitabo, kuko igihe kiri hafi. Ugabitanya nashishikare agabitanya, wanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororotse, wera nashishikare yezwe. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Kubw'ayo majambo azwi yo mu Baroma ikigabane ca 11, Abaroma 11 umurongo wa 24. 25, car je ne veux pas faire que vous mumbabarire. Bene data, singomba ko mutamenya ibanga, mwoye kwiyita abanyabwenge. Une partie d'Israël est tombée. N'igiuko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushikaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjira mw'ishengero. Ku murongo wa 26. Nibyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa nk'uko handitswe. Singomba kwinjira mu idonido y'ano majambo, reka tubandanye gusoma. Mutegerezwa guca mu nzira ibyanditswe byerekana. Nimba havuga ngo wihane ubatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo uzohabwa impwemu yera, nta nzira ngufi iriho naho wo kwifatanya n'ishengero ngo kiretse utavutse ubwa kabiri, ubundi bwobwo urazimira. Mutegerezwa kuza uko nyene, nta nzira ngufi iriho, ubundi bwo uzoca ubanwa mwihiganwa ku munsi w'urubanza. Nimutinjira muri ubwo buryo, hari inzira imwe yonyene, kandi Kristo niyo nzira. Kristo niwe jambo, niwe abaye muri mwebwe, akemeza ikintu cyose yasezeranye mu gihe cyacu. Mbega murafata ivyo? Reka tugume hano gatoya. Mu ndirimbo ya mbere twaririmbye ngo imvura y'imigisha, murazi yuko imvura ishobora kugwa, si imvura ariko ni imbuto, maze imvura imeza imbuto yose mw'isi. Nico kimwe n'izuba, iyo imvura iguye izuba rikaka ni ikintu ciza cyane, ariko rwafu n'uburo bica binezerwa. Ya mvura iguye ku buro niyo igwa ku rwafu no ku ngano, kubeza n'ababi, nk'uko Umwami Yesu nk'uko yabivuze ku musozi, tugomba kugaba tukaba twarose imbuto nziza mu mitima yacu imbere y'uko imvura igwa. Ibyo nibyo bihambaye. Murazi, ndagomba gusoma nk'uko hano Mwene Data Branham yabivuze. Murazi ko gake cyane mu myaka 35 yoshobora kuba inshuro zitatu yavuze amazina, ariko aha iri zina rero yararivuze ko mu kugituma kizwi, kuko uwo yari umugabo bari bazi bafitaniye ubumwe, yari yafashe ajya amadini manini arayunga. Iwanje ndafise ifoto y'uwitwa Duplessis ari yicaye hamwe na Papa, bicaye hamwe. Yaba nashobora kubivuga ko yaba nagomba kurondera isanamu, ariko naciye nibaza igihe cyarengana. Hano aravuga ngo kubera iki
pentecôtiste connu dans le monde. Umupantekotiste azwi mu isi yose yitwa Depresis Une lettre circulaire écrite. yanditse icete Comme kizunguruka le frère l'a fait. uko mwene data mukuru yabikoze kumbure bamwe muri mwebwe bararose ico Il a cete siégé au conseil communique. yaricaye mu nama mpuzamakungu iruhande ya papa aravuga ati byari ibintu by'imwemu. On voit, est-ce que ça c'est le discernement de l'esprit? Mbega ni mwemu yera yamuhishuriye by'ukuri kavuga ngo ni mwemu w'umwami yari harya. C'était très spirituel. Byari ibintu by'imwemu. J'ai fait que lire, hein. Ariko ndasoma gusa à partir de la page 29. Guhera ku murongo ku rupapuro rwa 29 munsi. Combien de choses aujourd'hui sont désignées? Ni ibintu bingaho no munsi byitwa ko ari iby'imwemu kazi kandi ari iby'umubiri. Ni iby'umubiri Et est présenté comme étant bigaragara bikerekana nk'uko umenga ni iby'imwemu. Est-ce que ça peut être spirituel? Ni hehe byo kwitwa ngo ni iby'imwemu? Naho gusa imwemu w'Imana ubw'ijambo ry'Imana mu bwoko bw'Imana buronka icyo bifitiye uburenganzira atari ibyo wita iby'imwemu wewe ukaca ubyihagira ariko uguhishurirwa kuri kwa mwemu w'Imana. Ni aho ijambo ry'Imana rishigwa hejuru hakavuga ngo aleluya. Aho rero byoshobora kugaragara nk'uko umenga abantu bariko bagenda bari mu mihezagiro y'Imana. Ni kangahe mwene data Branham yavuze kuri Matayo 24:24 aravuga ati ibyo bintu bibiri bizoba byegeranye cyane ku buryo yaba byashoboka n'abatoranijwe bozimijwe. Ariko harashimitswe cyane kw'ivyo bintu hano ngo byari ivy'imwemo. Murabona uno munsi nageze ahantu mfise n'ubwoba y'abantu biyita ngo nabi mwemu gusumba abandi, kuko inyuma y'ivyo haba hari mwemu mbi, si mwemu w'Imana. Umuntu mu by'ukuri ari umunyamu w'imwemu ntazosuzugura umuntu n'umwe, ntazoraba umuntu amusuzuguye ngo yibaze ngo ni umunyamwemu. Azokumva yuko ari umuntu akenya imbere y'Imana n'umunyabyaha ataca maze. Ariko hano aravuga ngo ni iby'imwemu w'idepresisi. Ku rupapuro 30 hejuru avuga ngo nimwaraba neza neza uku niko Uhoraho agize muzoca mubona yuko mu gihumbi kimwe n'amajana 33 ibyo mwemu yari yarabuye bihuye neza n'ijambo ry'Imana ngo amahanga azokwinjira mu ntambara. Byerekana ingene ibimashini n'ibisigaye uko niko ibintu bizomera ku mpera. Ariko raba twarabishabonye ibyo ntibyigeze bireka gusohoza. Nabivuzeho mvugaho ubutumwa bwiza ndabura yuko ubwo bumwe mpuzamadini ari bwo buzovamwo ikimenyetso cy'igikoko, kuko bazogira ubumwe n'igikoko. Biriko birakora rero ubu biriko birakora mu gihe jewe nkiriho ngo ndabibona. Murabona abo baporoso bemera bakaja muri ivyo kuko nivyo bariko bararondera, barabuhumiye amaso hagati. Ndazi yuko umunsi umwe ibyo bizontwara ubuzima, yego bizoshika, ariko basi ukuri kuzobe kwamenyekanye. Hanyuma acavuga mushiki wacu amaze kumuha inzozi, aravuga ngo je nabonye mw'iryo shengero ryariko ryitegura, nabonye ishengero ryariko ryitegura kukunyica mvuye nsohotse mu muduga. Umunsi umwe mvuye mu ishengero bazondasa canke ndiko ndava mu muduga, ariko mwemu yavuze ngo si uyi ni hanyuma. Kubera ico gihe naje ubwanje
nabimenye kuri icyo gihe mwene data Branham yagukomeje kuvuga ku ibyo bintu ko bizoba mu muduga wiwe. We ntiyarazi ido n'ido y'ibizoba, ariko yamye avuga ikintu nk'icyo yuko ubwo impera yiwe izobera mu gihe azoba ari mu muduga wiwe. Turabona yuko ibyo byasohoye gutyo nyine, ariko mu buryo butandukanye nk'uko uwo mugore yari yabivuze. Kumbure byariko birategurwa, byariko biritegura, nta muntu abiyoba abizi, reka tubireke uko. Ariko hepfo aravuga ikintu kiza kudukora ku mutima twebwe twese twizeye kandi tukaba twaremeye icyo Imana yavuze. Vous vous rappelez muribuka le chapitre 6 de igice cya gatandatu cy'Abaheburayo, kwabo bose igihe kimwe bamenye ukuri, ariko bakaba barahakanye kugendera mu kuri, nta kwihana kuba kugisigaye kuri bo. Murabona hariho umupaka. Iyo ukuri kwerekwe umuntu, hazogera igihe yerekwe ukuri ubwa nyuma, maze amaze aguhakanye, nta kintu ku isi kizoshobora gusubira kumukiza, nta kintu ku isi kizoshobora kuba cyosubira kumukiza mu isi. Kandi iri ni ijambo rikomeye cyane. Pas seulement depuis hier, mais si gusa guhera ejo, ariko guhera kera twamaze kumenya ibyo bintu, kandi tuzi neza yuko ibyo Imana yabivuze, yuko isobanuro zose zacu n'ibyo twe twotahura bizogira impera, ariko ijambo rya nyuma ry'Imana, ibyumviro by'Imana mu ijambo ryayo nibyo bizogumaho, ibisigaye byose bizoca bugufi munsi y'ijambo ry'Imana. Murazi neza yuko nanjye niko nasomye ibitabo byinshi n'imirongo n'ibitabo. Hariho abantu bihaye ibyumviro baravuga kuri kuzimu kurahoraho. Je nobereka ibi byanditswe bitatu, aho abantu umuriro udahera uhoraho, ariko umukozi w'Imana akacaza avuga ati ikintu cyose gifite intango kizogira impera, maze avuga ngo umuriro udahera ufise ugutangura, waremwe kubera umugwanizi n'abamarayika biwe. Rero umuriro udahera uzogira impera. Uravye rero neza ico kintu, ucubona ko abasobanuye bagize izo ngorane igihe basobanura nk'uko tubifise uno munsi, kugira ngo babisobanure neza mu rundi rurimi. Rero baciye basobanura ijambo qui veut dire période par éternel. Igihe, ariko bagombye kuvuga ngo gihoraho, kandi ari igihe gifite intango n'iherezo. Exactement, pour mes frères. Frère Branham, homme de Dieu, Mwene Data Branham, umuntu w'Imana, de toi, parce qu'il s'est écrit ici dans la Bible éternelle. Uwo mugwi uti sishobora kubyemera, ariko murabona aller sur le terrain, ugiye ku kibuga n'ibyo ukuzimira. Ariko je me suis décidé, je nafashe ingingo n'umutima wanje wose kwizera ikintu cyose cyavuzwe. Mbere muri iki gihe jewe sinshobora kumbure sinobibona gutyo, ariko ndabyizera mu mutima wanjye nkavuga nti amen. Uwundi muntu yanzaniye ibibazo byinshi, naje kubwo ikibi nacemba umunyabwenge. Hano turabwirwa ngo hariho umupaka. Iyo ukuri kuvuzwe ubwa nyuma kuzokwerekwa abantu. Abo bantu rero nibanka kwemera kuri bo ihuye n'ijambo ry'Imana ryo mu Baheburayo 6, nta kintu
ku isi kizoba gishobora kuba cyo bakiza. Twavuga ngo Yesu ni umucunguzi wacu, ariko none ukuri kw'ijambo ry'Imana guhishuye bihuye n'iki n'agakiza k'ubugingo bwacu? Reka ndababwira uno munsi, nimba muhemu w'ukuri yatubyaye ubwa kabiri akaduhindura akatugira abantu basha, ijambo ry'Imana rikaba riri mu mitima yacu, muhemu w'Imana azorihishura. Muhemu w'Imana ntazo kwigera arwanya ijambo ry'Imana ryahishuwe. Imhemu yose irwanya ijambo ry'Imana rihishuwe ntabwo ari iva ku Mana. Ibyo birakwiye yuko dushobora kubibona bifoye rimwe burundu tukabitahura. Hariho umupaka utaboneka, umurongo utaboneka kumbura udashobora kubona cyangwa muri kino gihe tutazi, ariko ukaba ubwiwe ufise n'ibyiyumviro byawe ukavuga Pawulo, ukavuga ngo Pawulo yavuze mu izina ry'Umwami, yari imvuga kuri by'ukuri, yaratweretse aratumenyesha. Nk'akarorero yaravuga ngo ibiya ndabivuze jewe si umwami, ahandi akavuga ati ibi si jewe ndabivuze ariko n'umwami abivuze. Yari imvuga kuri mu mutima wiwe no mu bukozi bwiwe, kandi yaretse abantu ubwoko bw'Imana buramenya ko ari Pawulo yavuga cyangwa Imana yavugira mu kanwa kiwe. Hariho umurongo by'ukuri yashizemo umusumari nk'uko Mwene Data abivuge. Nk'umuntu azi gutera umusumari arazi yuko iyo umutwe w'umusumari ukiri hanze ushobora kureka icyo kintu, ariko biba bikwiye ko utsindagira umusumari kugira ngo ikintu gikomere. Mwene Data yari umuntu yerekana uburorero bugaragara. Hano muri Korinto ba mbere 14 ku murongo wa 37 aravuga ati, nihagira umuntu yiyumvira ko ari uvugishwa n'Imana canke ko ari uw'imhemu, amenye ibyo mbandikiye yuko ari cyagezwe c'Umwami wacu. Ariko namba hari umuntu atabimenye ntabimenye. Iri naryo ni ijambo ry'Imana. Birakwiye yuko ku murongo wa 37 ategerezwa kumenya yuko ibyo ndabandikiye hano ari ibwirizwa ry'Umwami, ariko nimba hariho umuntu atagomba kubimenya, aha rero hari umuntu guhitamo. Umuntu atashaka kubimenya nawe ntazomenyekana. Hano muri bino bivugwa hano Mwene Data aratwereka yuko ukuri kwemerwa gusa n'ababokuri, kandi tugomba kwemera ukuri n'umutima wacu wose tugakorera Imana. Bitari uko rero ivyo bica bigenda mu ntumbero zose. Bwa mbere ukavuga uti ubu ni wafise ukuri, uriya nawe hanyuma oya ibyo byose byararenganye. Dutegerezwa kuza kuri iyo ngingo tukamenya yuko ijambo ry'Imana rya nyuma ni itegeko kuri ino shengero y'urungano rwa nyuma hamwe n'umumarayika wa nyuma. Nta muntu agomba guca ku yindi nzira ngo ari cy'iruhande. Hano kuva ku rwa 34 hari ugukwega gutatu, niko byari bimeze mu bukozi bw'Umwami Yesu Kristo. Mbega mwarabimenye? Nimurabe ngaha mu minota mike, kandi mube imvuga kuri. Nimba mushaka kuba imvuga kuri mu mitima yabo, nimube imvuga kuri uno munsi gusumba uko byigeze kubaho. Ugukwega kwe kwa mbere kwari ugukiza abarwayi. Ivyo byamukwegereye kumenyekana n'ukwemerwa n'abantu bose. Byagaragara nk'uko umenga abantu bose bari bamwizeye igihe yakiza abarwayi. Abantu bose baragomba yuko aja mu ikoraniro ryabo, ariko umunsi umwe amera nk'usubira inyuma atangura kuvugishwa, kuko yari ijambo, yari umuhanuzi uwo Mose yari yaravugishijwe. Igihe yatangura kubabwira
ingene bari babayeho n'ibintu bakora acaba umuntu abantu baterekwa kwari ugukwega kwiwe kwa kabiri. Ndiko ndibaza nimba neza tutagiye mu ico gitutu, reka twibaze gato, mbega ivyo ugukwega kwa mbere abantu bose ntibakize, ugukwega kwa kabiri aho rero ngo ivyo rero byo baba Yesu bonyene yabo nk'iri idide cyangwa Belzebuli kera niko babikoze. Za mpwemu nyene ziri muri bantu nka babandi nyene abantu baciye kwiteka batazigera bakizwa kuko bari baciye kwiteka imbere y'igihe, nk'uko Yuda Isikariyote yavutse ari uwo umwana wo guhona. Wovuga ngo Yuda yego nimwibuke yari umuntu w'umunyedini ariko ntiyashoboye gukurikira ubutumwa gushika ku mpera. Yashoboye gufata igice cy'ubutumwa arabwemera ariko ubwari busigaye byaranse ko bumira. Hano turafise amajambo akomeye birambabaza mbere n'umusonga iyo ntegerezwa kuzana uko kugereranya, ariko byanditswe gutyo mu buzima bwanje sinokwigeze kuba nubivuze, kandi na cane imbere y'ikoraniro nzi yuko ibi kandi bifatwa nk'amajwi bikazotangazwa. Ariko hano umuntu w'Imana arongowe na mpwemu yera yaravuze il ne put suivre le message jusqu'au bout. Ntiyashoboye gukurikira ubutumwa bwose gushika ku mpera. Il put en accepter une partie. Yashoboye kwakira igicuga ibisigaye byarase ko bimira. Murazi ico bisobanura? Hagati yacu ce qui concerne tout ibintu byose byega abandi tous l'accepter, n'est-ce pas? Umuntu wese arashobora kuvyemera kavuga uti amen, aho ngaho uti aleluya, Imana ishimwe. Ariko ibinyegajewe n'ibikwega wewe ubwawe, alors est-ce qu'on peut dire la amen? Mbega urashobora kuvuga ngo amina ukavuga uti amina yego ukavyemera? Quand les croyants sont repris, iyo abatizera umuntu abacaha ingene bambara nabi tukavuga twese tuti amen amen. Iyo havuzwe ikinikiri rikazwa mu muco amen akaba menshi yaba mu mutima canke n'ijwi ryumvikana. Ariko Imana yo iragaba cane, igaba cane ku byo dukora ku byerekeye ijambo ritwega twebwe ubwacu ryega wewe atari uwundi. Imana ntirajwe ishinga n'ico wewe ukora iyo iriko ikosora abandi. Imana iraba ico wewe ukora iyo iriko iragukosora wewe. Imana iraba ico nkora iyo iriko irakosorwa. Murumva ivyo ari byo? Iyo abandi bariko barakosorwa ukaca uvuga uti aho rero ugaca utwenga ugaca usohoka mu rusengero ugahaguruka ubwo butumwa bwari bwiza bwakosora neza. Ariko ibyo nacyo bigufasha wewe na jewe ni gusa Imana igukosora nanjye ikagosora. Iyo jewe na wewe iyo tubyigwa ibyo tubuze ibintu bitamuhimbara, iyo ikora ku bintu byo mu buzima bw'iwacu bidukosora, aho rero ni Imana ikigaba ku byo dukora n'ingene twifata. Iyo nyifato yawe rero ni ingingo ya hanyuma. By'ukuri hashobora kuvuga ngo kurikira ubutumwa gushika ahantu maze hanyuma bikaba birangiye. Oya, ndizera n'umutima wanje wose yuko abazokwambikwa igitsibo nibo bazobandanya gushika ku mpera y'ubutumwa, nibo bazokwihangana gushika ku mpera bakazokwakira ubutumwa, ugukosorwa kw'ishengero, ugukosorwa k'umuntu ku ruhande rwiwe canke ugukosorwa kwerekeye uwo ari we wese. Tuba twicaye twumva ijambo ry'Imana kugira ngo turyumve turyemere maze kugira ngo turyizere twese.
imbere y'abana murazi turazi ingene bigoye kubakosora natwe turazi ingene umuntu ashobora kwigabisha iyo atakoze ikintu cyangwa atakosoye abana biwe. Ibyo byo tuzana ku nkengera. Imana yacu ni papa mwiza w'umwizigirwa, ntafise abakundwa yoreka ngo bakore ibyo bigombeye. Ku Mana siko bimeze, ariko gushana kenshi twe turugara amaso tukavuga tuti reka tubare kuko bizogenda neza. Oya, ntibizogenda neza, ntibizogenda neza. Ku Mana ibintu biratunganye. Umwana wese akunda yemera aramukosora aramumangura aho yemera bose. Si gusa ngo we waravutse mu bwami bw'Imana, ariko ugukosorwa bitangura umuntu akivuka mu bwami bw'Imana. Abaheburayo birabitwereka neza yuko umwana Abaheburayo 12:26 ku myaka runaka niho yemerwa ko ari umuragwa, ariko sukuba umuhungu n'umukobwa w'Imana ugacuga urakana urakayoya. Oya, urakura ugomba gukura ngo uragwe. Tugomba kuragwa tukaraganwa na Kristo, ntitugube turi abana basa n'abaje. Hano ku rupapuro rwa 35 Yesu igihe yakiza abarwayi bwari ubukozi bwiza. Uwo muhanuzi akiri muto i Galilaya yazura n'abapfuye. Twabonye inshuro 3 yazuye abapfuye, ariko umunsi umwe asubira inyuma aravuga ati, mwa bwoko bw'imamba mwe, mwoza inyuma mugaragara nk'abera, ariko indani muri mwebwe muri cari c'inzoka. Igihe ubwo buvugishwa bwatangazwa bucira ku iteka ayo madini byaciye bihinduka byose, bwaciye bihindura byose. Arahinduka, bose bace bamuhindukirira. Kubera iki? Kuko bari bamushibuye, baramubanze. Ariko ntushobora kubamba ubukozi, burabandanya gukora. Urashobora kwica intumwa, ariko ntushobora kwica ubutumwa. Haleluya. Amen. Murashobora kwica ubuzima bw'intumwa, ariko si ubutumwa. Hano muri kino gitondo twasomye yuko buno butumwa buzoba integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Intumwa ntikiri ngaho, ariko ubutumwa buracaraho, kandi ubwo butumwa bukabuguma bufoka buba ubw'igiciro kuri twebwe, kandi ubw'igiciro bw'igiciro cyane, tukamenya ibyo Imana hamwe n'ibyo intumbera igomba gukora. Kandi hano aravuga ati, ugukwega kwa gatatu kwari kubwira ubutumwa imitima yari ikuzimu, yarazimiye itashobora gukira. Bari hariya epfo, n'ay'amaso yabo asizwe amarangi. Acabwira ubutumwa ubugingo bwari ikuzimu, butari bwemeye ubuntu, kandi bwari butandukanye burundu n'inyonga y'Imana, butashobora gukizwa. Ariko byari bikwiye yuko ubwo bugingo bumenya uwo we yari ariwe, kuko Imana ntiyari yabikoze gutyo. Ndiko ndibaza nimba ubukozi bwiwe butariko burabandanya co kimwe nyene mu misi ya nyuma, kuko yaravuze ngo nk'uko data yantumye nanje niko ndabatumye, ibikorwa nkora namwe muzobikora. Abazimiye ntibari bagishoboye kuba bokizwa, bari bashibuye ubuntu. Bwabaye ubukozi bwiwe, ugukwega kwe kwa gatatu. Mbega hari ikibazo kuri ico kintu? Ugukwega kwe kwa mbere kwari ugukiza abagwayi, nivyo. Ubukozi bwe bwa kabiri kwari ukuvugishwa. Ugukwega kwe kwa gatatu
kwari ukubwira ubutumwa ubugingo bwazimiye burundu ibihe bidashira. Hano dufise ikintu tudashobora gusimba gutyo ngo dufate minenegwe naho tutoguma hano, turareka ibintu nk'uko byanditswe, nk'uko byavuzwe. Ariko mu by'ukuri birashoboka yuko uwanyuma mu ishengero yinjira, maze tukaguma twibwira ngo igihe uwanyuma yinjiye hazoca haba izamurwa. Oya, siko biteza kuba. Uwanyuma ashobora kwinjira maze hakaba hariho gutegurwa kwa nyuma, maze ibikorwa biciye bugufi by'inkomezi by'abahamagawe bazoshikira ku kuzamurwa bigaca biba. Ariko kuzamurwa ntikuca kuba buno nyene igihe uwanyuma ahamagawe basohoke. Muratahura? Nimba nibuka ku munsi wa Pentekote hano kuri Pasika twarabivuze ko twaravuze yuko agace ka nyuma ntigashobora gutangura kiretse uwa nyuma ahamagawe ngo asohoke. Ibyo twarabivuze hano kuko nshobora kuba n'ubyibuka. Agace ka nyuma ntigashobora gutangura uwa nyuma atarasohoka ngo aze gutegurwa. Hari imirongo myinshi myiza ndagomba kwihuta kugira ngo ntituze gutera ku rupapuro rwa 37 epfo. Umunsi urizina nimba bitarashika muzojabuka umupaka, ntimuzoba mugifise inyota yo gukora ikintu kigororotse. Muramaze kubyumva ibyo navuze? Mwene data mushiki wanjye, urashobora kwibaza ibyavuze. Muzojabuka uwo murongo, ntimuzokwigera musubira kugira inyota yo gukora ikintu kigororotse. Muzoca mubandanya kumva ubutumwa bwiza, nibyo, ariko ntimuzokwigera musubira kubwemera. Ntimuzoba mugishobora kubwemera. Nubwo biri uko, ubutumwa bwiza buzobwirwa abaciriwe ku iteka, abazimiye ibihe bidashira, batazoba bagishobora gukizwa. Ibi byerekeye abakiri bazima. Mumaze gushika aho hantu ntabyo muzi kandi muri bazima, mukibaza ngo muriko murabandanya kubaho mu minezero y'isi kandi mwarapfuye nubwo muri bazima. Nimwumve ibi, abantu bose bashibuye ubutumwa bw'igihe imbere y'uko imiryango yugagwa. Ubutumwa bwabwiwe abaciye ku iteka imbere y'uko bagenda babuze ubuntu. Ibintu bibiri hano kumbure mu ijambo rimwe, abo bose bashibuye ubutumwa bw'igihe cyabo imbere y'uko imiryango yugagwa, atari ku ntango, atari hagati mu bihe, ariko imbere y'ukuri, imbere y'uko agasogonde ka nyuma mu mukino wose gashika. Nimwumvire ibi, abo bose bashibuye ubutumwa bw'igihe imbere y'uko imiryango yugagwa, imbere y'uko imiryango yugagwa. Ubutumwa bwarabwiwe abaciye ku iteka imbere y'uko bagenda badashobora kuba bakibona ubuntu. Hano racavuga Nowa, ndasoma hagati, mbega ntihabayeho inkingi y'umuriro ku nkengero y'uruzi? Ntihabaye buno butumwa bwama buvuga ku bagore, bushira ikintu cyose mu kibanza, bucaha abavuga butumwa baja mu madini mu kibanza cy'uko bari kugumana n'ijambo, mu kibanza cy'uko bateza kugumana n'ijambo ry'Imana, mu gihe Imana iriko ikosora abo bantu babavuga butumwa baja mu madini, mu gihe Imana yagaragaje ko ariyo atari umugabo atacazi, atize, atazi no gusoma no kwandika. Ni Imana. Mbega ntitwashitse ahantu aho ugukwega kwa gatatu uzoza kuri ba bandi bazimiye burundu? Kandi
l'a clairement ou bien lu. ibyo twarabisomye mu buryo bufoboka. Hariho ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo, gukiza indwara, ibitangaza mu gihe umwami Yesu yavuga ubutumwa. Icya kabiri ni uko yafashe akavuga ibintu uko byateza kuvugwa, akamenenga ku rukumu, agakosora ibintu byose byagomba gukosorwa, maze benshi bashobora muvaho abaza bamu 12 ati mwe namwe mugomba kwigira. Aho rero niho ayo majambo akomeye aciye avugwa ngo mwana twojahe ko wenyene ari ufise amajambo y'ubugingo budashira. Amajambo yarakomeye ariko muri yo hari ubugingo budashira. Amen. Ngo harahiriwe abantu bakurikira umwami Yesu Kristo bakaguma bagakizwa bakezwa n'ubwo ijambo ryo barikarishe nk'inkota bararyakira bakareka rikabasogota gushikaho ritandukanya impwemu n'ubugingo, amagufa n'imisokoro. Kandi n'iryo jambo naryo ryo mu Baheburayo 4:12 Mwene Data Ewald inshuro nyinshi yakomeje kwibutsa iryo jambo. Ijambo ry'Imana rirakarishe gusumbya inkota y'ubugingo, ririnjira rirasogota rikinjira gushikaho ritandukanya impwemu n'ubugingo. Hano hariho umukino w'amajambo mu Kidage ngo hagomba gutandukanywa imbere iby'umubiri n'iby'impwemu, bigomba gushigwa bigomba kwerekanwa. Ugomba iby'umubiri arashobora kubironka mu bakarisimantike n'ahandi hose mu madini, ariko umuntu agomba by'ukuri ibintu bivuye ku Mana by'impwemu by'ibihe bidashira ategerezwa kwakira ijambo ry'Imana akaryemera, kuko umwami yaravuze ngo ijambo ryanjye ni impwemu kandi n'ubuzima. Umuntu agwanya ijambo ry'Imana rihishuwe arashobora kwibaza ngo ni umunyamhemu, ariko ni ijambo n'iryo mpemu n'ubugingo. Amen. Iyo uryemeye aho rero ucuronka ubugingo n'impwemu. Hano aravuga ku rupapuro rwa 38 hagati ngo mbega ibyo ntiyoba ari ibuye ry'agasongero iyo riherahezwa maze ryaratangwe riraduga rishika ku gasongero nk'inyabutatu uno munsi, acava kwa baritere kuri Wesire gushika kuri Pentecote gushika ku ibuye ry'agasongero aho rizoshigwaho. Mbega nimba ari ibyo turageze hehe uno munsi? Turashobora ntidushobora kuza kuvuga ku bintu by'agasongero muri Zakariya 4. Mwene Data Ewald aravuga hano ngo mbega ntibyoshoboka ko ibyo bintu bibiri biriko biraba bibangabanganye kimwe n'ikindi ku mpera. Ku ruhande rumwe ubumwe bw'agahore bw'umukwe n'umugeni, uguhuza neza n'ijambo ryiwe bamwe n'abandi bizanywe mu bumwe ku bwa mpwemu yera umwe ku ijambo ryiwe. Ariko ku rundi ruhande turashaka kumenya, tuzobona yuko hariho abantu batazokongerwa isaha izododora, aho umuntu ahumanye azoguma ahumanye, aho umuntu azoba ari inyuma azoguma ari inyuma. Isaha izoshika igihe uwa nyuma azoba yinjiye mu ishengero. Turazi yuko ubu butumwa bugena mu ndimi zose, mu bwoko bwose, mu mahanga yose, bugomba kunyengetera amahanga yose. Nimwibuke kuri Matayo 24:14 ubutumwa bwiza bw'ubwami. Natwe hano twatangaje ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, si ubutumwa ubwo ari bwo bwose nk'uko abantu baba barabwikoreye, ariko ni ubutumwa bw'ubwami. Buno butumwa bw'ubwami burimo ibintu byose biri mu mugabane w'ubwami bw'Imana muri kino gihe. Nta kintu na kimwe kigomba kuburamwo, nta na kimwe
tugomba guhara, ariko buno butumwa bwiza bw'ubwami bw'intahe bugomba kubwirwa amoko yose n'amahanga yose n'indimi zose, hama hazoza umuhero. Mwene Data Branham aravuga ati ubu butumwa bwashitse ku mpera z'ini z'isi, atari mu gihe ciwe kumbura, ariko uno munsi turaraba inyuma tugaca twibaza, mbega nihe ubutumwa butarashika Imana yakoze ku buryo ubu butumwa bushikira impera z'isi. Kandi ndibaza ubu rero kuri ivyo, mu gihe uwo mwene data wo mu Rusiya yari hano yaduhaye intahe ko ariya i Kazakhstan, yumvise ubutumwa ku maradiyo, maze abantu baciye bakora ibirometero 4,000 bava i Moscou, baca bafata ibintu ku majwi, maze aha na hariya baca bagenda inzu ku yindi, hose baragenda kugira ngo batangaze ubwo butumwa. Niki ijambo ry'Imana ryarasohotse, umuhamagaro wanyu muri kuratangazwa, uwumva uwo muhamagaro akishura agakurikira. Ikibazo ngiki rero, ni gushika kuri ba bandi bazobona ibuye ry'agasongero rishizweko. Uko ni ugushira kw'igitsiro kw'igikorwa cose cyo gucungura, nk'uko byavuzwe. Ntidushobora kuvuga hano ibyo bintu, ariko aho iyo niyo ni imbere, iyo icyo nicyo kintu ca nyuma Imana izokora. Kandi urwo ni urukundo rw'Imana, rwa rukundo rwagaragara muri Yesu. Ubwo rukundo ruzogaragara mu mugeni. Ndabyizera yuko ku Mana ari ikintu gitoyi cyo guhindura umutima wawe n'umutima wanje rwose burundu, ku buryo udashaka kuvuga ngo ndakeneye kuba umuntu mushasha. Oya, urashaka kuvuga uti guhera ubu sinzosubira kurakara, guhera ubu sinzosubira gutsitaza umuntu n'umwe, guhera ubu. Twama tubivuga inshuro 100 ariko ntituhinduka, ariko ugize umwimenyerezo n'Imana nk'uko Yakobo yabikoze. Yagumye ngaho gushikaho agira umwimenyerezo n'Imana, izuba ririkangura, maze akwitwa mu kiyunguyungu, ntiyasubira kugenda nk'uko yahora. Yakobo acaba Isirayeli. Aho rero tuva muri uwo mwimenyerezo uri umuhizi ku bw'ubuntu bw'Imana. Mbega yoba ari yuko twoba turi mu bihe aho ibuye ry'agasongero rikoreshejwako? Nimba ari uko tuzoba tugeze. Imana ntihinduka, nimubyibuke, nimushobore kurya umutima amenyo umuntu wanyu w'imwemu. Tugeze he? Nimba ariho tugeze, mu gihe muri ko murabandanya mumeze nk'uko muri, nimwibaze nimba turiko tugira umwimenyerezo nk'uko ibuye ry'agasongero riko rirashigwako, ukabandanya kubaho nk'uko wari ubaho, ariko ni ku bwawe niho biriko biravugwa bihari. Mu gihe umwagazi agiye gufata igitabo, ibintu bikaba bigeze ngaho, tukaba natwe turiko turagira ubuzima, nubwo twumva ijambo ry'Imana ukabaho nk'uko udashobora kuba wohagaze mu nyonga y'Imana. None ibikumva ubutumwa n'aya majambo bigufitiye akamaro agaki, ubikuramwo akamaro akahe? Mwene Data Branham avuga ngo nimurye umutima amenyo mu buryo bw'imwemu. Ivyo bibwirwa we na jewe. Turagomba yuko umutima wacu nama tuwurya amenyo, nk'uko tugakubitwa nk'uko Yakobo yabikoze. Tumuririre, tumuborogere mu mutima wacu, tuvuge tuti Mwami ngirira ubuntu. Ubu rero hari ikintu kigomba kuduta hasi twese, si ukuvuga mu ndimi, si ugutamba mu mpemu 42 hagati, si kuba munyeshengero canke ivyamwa vya mpemu. Twebwe twese dufise icyumviro yuko ngo muzobamenyera ku vyamwa vyabo. Dufise ivyanditswe vyinshi ngaho byo Mwene Data Branham kumbura atarazi muri kiriya gihe, ariko hano aravuga atari mu vyamwa vya mpemu. Ubuhinga bw'abanyamadini bushobora kubaho ivyo kandi buhakana ubumana bwa Yesu Kristo.
si kimwe muri ibyo n'igihe gusa ijambo ry'Imana rigira ubuzima muri mwebwe murazi ibindi byose ushobora kugira urukundo n'ibyo ukakunda wa wundi agukunda uwo twumvikana tukamukunda n'umutima wacu wose abandi abo tudahuza abantu tutari ku rugero rumwe tukabanga nk'uko dukunda aho rero haba ari ikintu kitameze neza aho uba wihenda urukundo rw'Imana ni urukundo mbere ku bansi abadukorera nabi abatubwira nabi abatwara kandi urukundo rwagaragaye muri Kristo kwari gukunda abansi biwe agasengera abamugiriye nabi n'abamubanza ariko ngo ni agasongero ka byose ibuye ry'agasongero ni ijambo muri twebwe ribaho indome bose barashobora kuba bafise ijambo Bibiliya bakavuga bati mfise ijambo ry'Imana mu biganza ibyo sinovyemera ijambo ry'Imana mu biganza byawe rikiri mu mapuro oya ijambo ry'Imana rihishuwe rihishijwe ikimenyetso mu mutima wawe ijambo ry'Imana rizima mu mutima wawe kandi rihishuwe rishizwe ku ikimenyetso na mpemu yera atari gusa irihishuwe ariko rihishuwe rishizwe ku ikimenyetso na mpemu yera nuko yaba gusa bari barahishuwe Mesiya yari ijambo rizima rigaragaye iyo umuntu cyangwa umugore afise mpemu y'Imana muri we iryo jambo rigira ubuzima neza neza muri we acabwira ubuzima bw'ijambo atihase maze uko umutima uteragira niko bimeze ku batoranijwe kuko ijambo ry'Imana riza kuri bo baba ari ijambo kubw'ubwoko kuba baturanye ni ibinyabugingo bizima by'ijambo ku bantu bose ugukwega kwa gatatu mbega kuba kwarashitse ariko hano mu buryo budasanzwe ngo ni ugudidagizwa kw'imitima kw'abatoranijwe ijambo rizima ryahishuwe n'Imana ni ukudidagizwa k'umutima wawe n'umutima wanje kandi mu mutima wawe n'umutima wanje aha niho byose bisohokera imbere y'uko bisohoka bigomba kuba byarinjiye kandi iryo jambo ryahishuwe n'Imana ni ukudidagizwa k'umutima kw'abatoranijwe ibyo bintu bibiri abatoranijwe abizera kandi ijambo ku bizera kandi abizera bararyemera naho bakosora biba ukudidagizwa k'umutima wabo mu buzima bwabo umutima niho shingiro niho havamo ubuzima umwami aravuga ngo mwana wanje nk'umutima wanje Imana ntigomba imitwe yacu iyo tutuzanamwo kuguha ibihari ngo turondera hano hariya mu ijambo ry'Imana dukuremo ibitatworohereza turondere imirongo itworohereza oya Imana igomba ko dutekana maze ijambo tweretswe ridukosora twemeye tugume ngaho tuvuga tuti mwami igomba kumbwira iki ndabyemeye kumbure ushobora kwirondera ibitworohereza ariko Imana igomba kudufasha igomba kudutegura mbega tuyibaza yuko Imana yoza ku muntu ku kintu cyose kivuga muri buno butumwa Imana nishimwe nihabwe icubahiro igomba gutabara igomba kudukiza raba ibyanditswe hano ku rupapuro rwa 42 umugeni ashyizwe ko ikimenyetso indani muri Kristo urugingo rwa nyuma rwacunguwe igihe cya gatandatu caragaragaye kandi ikimatanije c'indwi kigarukana umwami Yesu hano ku isi ibyo dukunze kubivuga kenshi ikimatanije c'indwi cyerekeye ukugaruka ku mwami hari ibindi bintu bibiri sur lesquels nous voulons pas. Ça devait être écrit. Ramène Jésus.
n'ibintu donc le retour ici hano no kugaruka k'umwami Yesu aha tushigwa ko ikimenyetso muri Kristo bigomba kutugarukana ku ntango ni icumvira naco gikomeye turakunze kubivuga kenshi hano mu idonide intango yari intango y'Imana itavanze irobanuye uravye mu gihe c'intumwa maze inyuma imyaka myinshi haje abantu bazanye inyigisho nyinshi batangura guharira batangura kugira ibice ariko intango yari intango y'Imana hagati mu bwoko bwayo kandi n'impera izoba impera y'Imana hagati y'ubwoko bwayo atamacakubiri atabihari ataguharira atakuzana guharira kuvuga ngo genda basumba ubugingo bumwe umutima umwe urukundo rw'Imana bamwe ku bandi nkuko byari biri ku ntango urwo rukundo rusukwa mu mitima yacu na Mpwemu Yera Mwene Data mu guheraheza hano naje nagomba kurangiza acaririmba indirimbo nyinshi yakunze kuririmba inyuma y'ubutumwa bwiza hano acabivuga mu isengesho ngo kuvyerekeye nakujya kwerekwa igihe nari umwana muto igihe nabona abo bantu muri iyo mbero igihe nibaza ikuzimu nk'uko la grâce était bwari bwavuye ku isi kandi kuzimu hakaba hari hamaze kuza ku isi byari ibintu biteye ubwo Mana nyene ububasha ndakwinginze usuke imigisha yawe myinshi kuri ino shengero ryatoranijwe kugira ngo ashobore kwakira ubukozi bw'intahe comme celui de Lot, pour ceux qui sont perdus. On ne peut pas tout de suite continuer à dire, mais ici, pas comme celui de Lot, mais ariko hano singuko byari kwa Loti oya kubw'urukundo kw'abazimiye Mwene Data avuga ishengero ry'abatoranijwe aravuga ati sinibaza gusa kuri mwebwe ndavuga ijambo ry'umwami ku mpera zine z'isi ryakire ubukozi bw'intahe mbega ni kangahe nabisomye ku ntahe hano arasenga ubwo ariko asengera abatoranijwe atari isi yose ariko asengera abatoranijwe ngo Imana isuke Mpwemu kuri bo baronke ubukozi bw'intahe kubazimiye burundu hano haranditswe ngo nk'uko byari kuri Loti kuri Nowe canke ku Mwami Yesu kubazimiye bonyene abari baronse ikimenyetso kubw'ubwami umwe wese ashigwe ku ikimenyetso ca Mpwemu Yera ashingira intahe Yesu Kristo ko uko yarari ejo ari kuri no munsi ariko ari ibihe bidashira ubitange Mwami wakire imitwaro yacu iyo tuzanye mu izina rya Yesu Kristo kandi hano naho tugomba kwinjira muri donide y'ibyo bintu ntituri abantu bashobora gusobanura uko bigombye ibi sinigeze ndabihabwa gusobanura ibintu cyangwa gusobanura uko umuntu nta muntu n'umwe aranyumva ndiko ndavuga ubutumwa ku migani mvuga ubutumwa ku bintu bitomoye ibintu bidakeneye insobanuro ziharije nicyo kimwe na hano ku butumwa ushobora kuvuga gusa ibintu bitomoye bitarimo amadida ahantu dukeneye gusobanura ibintu ukundi ibyo tubishyira mu biganza by'Imana azobikora mu gihe gikwiriye ntiyabikunda ku buntu bwiwe turagomba ko ubuzima bwacu tubwegurira umwami tubusuzume tunganye ibintu tuvuge tuti Mwami ndameze gutera imbere yawe yoze uno munsi mbega noba niteguye kugira njane nawe mu bwiza icyo ari ikibazo kandi icyo kibazo nacyo mbega twashyizeho ikimenyetso na Mpwemu Yera mu kanya gaheze twavuze ngo beshi
sont vivifiés par l'esprit, bahabwa ubuzima na mpemu de l'esprit, cyangwa bagasigwa na mpemu, ariko gushika ikimenyetso biba gusa kuri ba bandi imbere y'uko isi n'ijuru bibaho bari baragenywe ngo bazogira umwimenyerezo wo guhinduka kw'imibiri yabo bazamuka. Turagomba by'ukuri kuba muri wa mushuzi n'umuzuko wa mbere. Ivyo navyo bituzana mu gutaka k'umutima, tugataka nka Yakobo ngo bahane. Ndagomba yuko muba mwiteguye, singomba yuko mwoba ntaco nezwe, mwemu ya ntaco nezwe ntize kuri mwebwe, ariko mwakire mu mitima yanyu ivyo nababwiye. Uko niko byagiye mu mitima yacu ivyo yatubwiye, n'imitima yacu twarabyakiriye. Nta kindi dushobora kuba twokora no kurondera mu nyongaho umwami kugira ngo dusenge dushobore kwakira ibyo dukeneye kubwo kuzamuka. Imana ibiduhe. Mbega turafise uko kwizera, turafise uko kwizigira Imana yuko adukosora maze akatwereka ibitameze neza, tukaba twishaye ngaho tukavuga tuti mwami, mbega bigomba kumera gute bitunganye imbere yawe, mbega mu buryo bw'imwemu tumeze gute imbere yawe, tukaca tuvuga n'umwe n'uwundi umwuzuzo wiwe. Twarakiriye ubuntu ku bundi, kandi Imana yo kwizigirwa gushika k'uwo yaturongoye ikatuzigama, yakoze ibintu bihambaye muri twebwe gushika uno munsi. Kizohagarara hagati mu rugendo, azorangiza igikorwa ciwe, ariko birakwiye ko kiba catanguye maze ikaba ari umutwaro mu mutima wacu. Kandi ivyo byose byo kuba ntaco nezwe bikagomba kutugumya bishigwe ku ruhande. Birakwiye uko umwami muri twebwe yakira ivyo afitiye uburenganzira, kugira ngo muri we twakire natwe ivyo dufitiye uburenganzira, ashobore kuduhezagira abe kumwe natwe. Amen, amen. Niwumve ndiko ndasemerera. Jésus prie pour nous. Yesu aradusengera. Venez à lui. Nimuze kuri we. Jésus prie pour nous. Yesu aradusengera. Lavez twogejwe mu maraso soyez purs. Tube abera. Lavez dans le sang twogejwe mu maraso y'umwagazi. Soyez lavés. Nitwoge mu maraso y'umwagazi. Dans le sang mu maraso de Jésus. Ya Yesu. Pécheur, munyabyaha nuze kuri uno munsi. Yesu arasenga, aragusengera. Il a tout préparé pour toi. Yateguye byose ku bwawe. Jésus, Yesu aragusengera. Lavé dans le sang de l'agneau. N'amaraso y'umwagazi. Lavé dans le sang de l'agneau. N'amaraso y'umwagazi. Et sois pur. Nuwe agahore. Jésus a bu la coupe amère. Yesu yanyoye igikombe cy'umururazi ariko aragusengera. Viens, abandonne nureke ce monde. Yosi. Jésus, Yesu ariko aragusengera. Lavé dans le sang. Twogejwe mu maraso. Dushobore kuba gahore. Twogejwe mu maraso y'umwagazi. Lavé dans le sang mu maraso y'umwagazi. Sois pur dans le sang mu maraso ya Yesu. Jésus conserve ton vêtement blanc. Yesu azigama impuzu yawe yera itanduye aragusengera.
Il fait briller son soleil dans ton cœur. Il prie pour toi. yatsa izuba ryo mu mutima wawe aragusengera wogejwe n'amaraso y'umwagazi wogejwe n'amaraso ya Yesu ntubagahore wogejwe mu maraso ya Yesu. niwe aduharira amakosa yacu n'ibigabitanyo byacu. Yesu aragusengera niwemere ubwo buntu. Yesu aragusengera wogejwe mu maraso y'umwagazi ubagahore were gusumba shelege niwozwe mu maraso y'umwagazi ushobore kubagahore mu maraso ya Yesu. umwami Yesu araguha umunezero wiwe n'amahoro yiwe aragusengera. aragomba kuguha umusaraba aragusengera wogejwe mu maraso y'umwagazi. wogejwe mu maraso y'umwagazi.